jewe nitwa Niyongere Celestin nkaba njejwe kurongora umugambi kabi ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Hanyuma rero uwo munsi wari umunsi twashize habona igikorwa cabaye ku kigo kugira ngo dufate mu mugongo dukoranye hamwe kigo cyitwa DPV, Département de Protection des Végétaux. Nibaza ko mu Kirundi ari urwego rujejwe gukingira ibitegwa. Hanyuma ico gikorwa cabaye murabona mu bitegwa harimwo ingwara, hakabamo n'udukoko dutera ibitegwa n'ingwara zitera ibitegwa. Ukuntu bimeze rero kuri iyi si turagiranira imigendera n'ibindi bihugu, hanyuma turinjiza ibindi bivuye mu bindi bihugu, ku buryo tuvyinjiza hakazanana n'ingwara, hakazanana na twa dukoko. Nico gituma rero iki gikorwa turiko turavuga no kuvuga twaricaye, abahinga baricara, hanyuma bararaba bati kumbura ingwara n'udukoko tuva hanze hamwe dushitse mu Burundi twotera ikibazo mu burimyi bwacu n'utuwe. Hanyuma baragira liste, ico baca bita rero liste de nuisibles réglementées. Ni kuvuga yuko tufata utwo dukoko twose watoye n'izo ngwara zose watoye, ugacuvuga uti iki gitabo dufise kirimo izo ngwara zose mu mice yazo be n'ubwo bukoko bwose. Tuvuga tuti hamwe vyinjiye mu gihugu byo kwica byinshi mu mirima yiwacu no mu byo dukora byose. Iki gitabo rero nico kirimwo izo ngwara n'utwo dukoko tugira tuti ntidukeneye ko vyinjiye. Murazi yuko bavuga mu kimi cy'igifaransa ngo mieux vaut prévenir que guérir. Nico gituma rero iki gitabo rero ico gica gifasha rero, mwabonye aba inspecteur phytosanitaire bariko barabaha ibitabo. Ni ukuvuga ko iki gitabo gica gifasha baba inspecteur phytosanitaire bari bakorera ku mipaka, kugira ngo umuntu azanye ikintu barabe bati ibyo wazanye ibi ntibirimwo. Nico gituma rero bica yitwa rero liste de nuisibles réglementées. Nibaza ko mu gitahuye ico twariko turavuga. Iyi liste rero tuca tuyiha bajya ba inspecteur kugira ngo nabo bace baja kuyikoresha kugira ngo ivyo bintu bishure kwinjira mu gihugu. Hanyuma mwavuze muti none bizofasha iki? Duca dusubira tugafasha ikindi gikorwa, hari ikindi gikorwa cyo gukurikira cyo kuraba tuti none izo ngwara twavuze iziriho mu Burundi. Ubu rero hari igikorwa kiko kiraba, mwabonye ko haje abo muri Kenya, abo muri Kefis, mwabonye ko hari mwabo muri Kabi bandi baje bavuye hanze baza kudushigikira. Ubu rero turiko turinjira mwidonido kuri avoka, hari ingwara niziye, kuri vya bigori hari ingwara niziye, kuri vya bindi hari ingwara niziye. Ico bita analyse de risque phytosanitaire. Nico turiko turakora rero, ubu ni igikorwa turiko turakora inyuma y'iki, kugira ngo rero hace tugira tuti kuri avoka ingwara ziriho nizi reka rero tuzigwanye. Aho ni kubijanye no kugwana n'ingwara mu gihugu zamaze gushika, cyo tuzigwana gute. Aho rero mu kigo kabi rero gifise ubuhinga bwo gukoresha icyo bita ubuhinga mu Kirundi kuno bivuga la science et l'information, kugira ngo dushobore kubikoresha ku neza y'abanyagihugu kugira bashobore gutera imbere. Nibyo rero turiko turakora rero muri ico gisata, kugira nibaza ko mushoboye kuvyumva neza icatuzanye uwo munsi. Ubu rero ibikorwa bindi bizoca bibandanya, no tugira tuti none za ngwara ziri mu gihugu tutozigwanya gute. Mu kuzigwanya tuzokenera imiti yiyi. Ibyo rero turiko turaraba, turiko turakorana n'izindi nzego harimwo Aprevepa, kugira ngo tugira liste y'imiti kenewe, hanyuma ice yemezwa mu gihugu, hanyuma wa murimyi aronka iyo miti ashobore kugwana nizo ngwara z'ibitego, harimo umwimbu wiyongera.
nibaza ko mu majambo makeyi ari ibyo nababwira. Dukorana n'iyi direction ya DPP, hanyuma mwabonye ko bafite abahinga bari ku kivi aba inspecteur, bajya aba inspecteur rero bariho no hagati mu gihugu. Aba inspecteur bari hagati mu gihugu rero nibo barabati ingwara zihari n'iziyi. Nibaza ko rimwe mwakurikiye neza expose umufasoni yagize directrice wa DPV yerekanye yuko mu byo baca bakora baragira stock y'imiti yo kurwana n'ibiza. Ibyo biri mu byo bakora imisi yose na hose. Hanyuma ikindi nacyo tuko turakora, tuko turafasha inzego zijejwe kugira kwemeza imiti. Twarakoranye n'aba batwara ibintu hanze, bagira bari muri secteur exportation, kugira ngo tugire liste y'imiti itonone ibidukikije, icyo bita rectobi biologique. Hanyuma bizice zemezwa, duhindure ya miti ituma tutaronka amasoko, ya miti yonone ibidukikije tuyigabanye iveho ku isoko. Hanyuma hazi imiti ishobora gufasha kugira ngo turonke umwimbu mwiza ushobora kuronka amasoko. Umurimyi mutoya yari ku mutumba uno munsi yitega iki kuri umugambi wo kuzanaho urutonde rw'indwara n'urutonde rw'imiti, mbega wafise uruhara rwahe muri uwo mugambi canke adutereka muri uwo mugambi? Byose tubikorera abarimyi batoya, twese turi abakozi babo. Hanyuma umurimyi mutoya icyo yokwitega muri uwo mugambi, nibaza yuko ikintu ca mbere nababwiye ukumva ko bakingiwe, iyi lisi izofasha kugira ngo babakingire ibiza bindi byo kwinjira. Nibaza ko mwibuka kera ibigori ntibabipompa, gihaje zimbungwa zo mu bigori ubona ko cyatangura kwipompa imiti. Ubu rero hamwe twoshobora gukinga ivyo byahora byinjira ntivyinjire, uwo mwene gihugu azobakingira. Hanyuma ikindi yo kwitega nuko iyo miti tuko turarondera kugira ngo bayemeze izofasha kugira ngo baronke imiti bashobora gukoresha igihe baba bafise ibibazo. Hari ico ateza gukora nawe kugira ngo aterere muri umugambi uzoshike aho mushaka? Ico yokora yo kwitura abahinga ko mu mugambi wa Kabi Plant Wise, murazi yuko twigitwaye n'inyigisho abo bita ba docteur de plante ku makomine, turiko turagereza kugira dushike ku mazone n'imiburiro aba docteur de plante abaganga b'ibiterwa babiri kuri zone yose kugira ngo bashobore gutanga impanuro. Bazoca bakorana nabo bo muri departement de protection des végétaux. Murakoze nk'uwaserukiye ubushikiranganje muri kino gikorwa cyo gushyira ahabona urutonde rw'udukoko hamwe n'indwara zishobora kuba ziri mu Burundi, zishobora kuba ziri mu karere, tukabyerekana kandi n'indwara zishobora kuba zifite amategeko icyo twakwita reglementation. Mugiye kuraba uko ikorwa cyagenze, mwabonye ko cyabonetse ari uko hagiye hamwe abava mu ma-organisme atandukanye. Mwabonye ko mu bushikiranganje Izabu yarakoze, ibiro bijeje gukingira ibidukikije Direction de Protection des Végétaux irakora, ofisi ijeje gukinga imbuto NCCS irakora, hamwe na cyago gishasha breve pension cyarakoze. Haragemwo n'abajeje gushikana ubuhinga ku barimyi rero bajeje vulgarisation nyene barakoze, kandi naho nyene twarifashishije mu bushikiranganje n'abavuye mu universite atandukanye, abava muri Universite y'u Burundi, abava muri Universite y'Ingozi, kugira iki gikorwa nk'uko mwabyumvise gishobora gukoreka. Kandi nk'uko mwabyumvise abavuze imbere zanje waserukiye ikigo Kabi n'umuyespera ajaba muri Kabi hamwe n'umuyobozi agejwe ibidukikije ibiterwa nyene yabivuze. Mwumvise ko urutonde Uburundi bwari bufise ruva ari ubwo mu 2006, barace hafi imyaka 20 bitaraja igihe. Hama rero ugiye kuraba akarusho ruje bizanye ku rwego rw'igihugu, nuko urwo rutonde ruje gutuma ingingo zimwe zishobora gufatwa kugira dushobore gukingira abarimyi
abo barimyi rero hariho babarimyi basanzwe barima ibiterwa mbumbarugo bisanzwe tufungura ku munsi hakaba harimo n'abarimyi bashorera hanze kuko nk'iyo bariko barategura ibyo bazoshora birasaba ko baba bakurikije amategeko y'ibihugu bazoshoreramwo. Uru rutonde rero ruzofasha mu gihe bazoba bituye ibigo bitandukanye canke amaserivisi atandukanye y'ubushikiranganji bashobora kuronka vyangombwa bizobafasha. Hama nko ku barimyi b'abarundi canke abarimyi barimo ibiterwa mbumbarugo navyo nyene birafasha mu gufata ingingo mu gukingira ibiterwa hamwe no gushobora kwiyumvira imiti yoshobora kuvugwa bivanye n'uko bashoboye kubibona. Hama kandi bikaza no guha inguvu babandi bita ba inspecteur bagira isuzuma ryo ku munsi haba indani hagati mu gihugu canke ku mipaka kubera nabo nyene birabafasha iyo babonye urutonde ruvuga ati rugezweho hama bakaba bafise ibikoresho bikwiye byo gushobora kugira ama-analyse bashobora gutanga alerte canke bagashobora gutanga impanuro zikwiye. Hama rero nk'uko mwavyumvise kandi musanze mubizi nuko igihugu cyashyize uburimyi imbere ugereranyije n'iyindi migambi turiko turakorera. Hama kandi muri ya vision Uburundi buteye imbere n'Uburundi bifashe, uburimyi bufise ikibanza ca mbere kandi kinini bisaba ko uru rutonde ruje gutuma ibyo twako turakora bigira ingufu gusumba kuko haba ku mwimbu uzoba wabonetse turi mu gihugu hagati canke wabonetse ari wo kuja hanze hari amategeko amwe amategeko kuzoca aja kugira agenda gukurikirana neza. Muri make n'ivyo noshobora kuvuga kandi mukaba mwabonye ko gukorera hamwe n'abandi uhereye ku kabi ukaja mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ukaja mu bushikiranganji bw'indero n'abandi bose bashobora kugira ico baterereye kugira uburimyi canke umwimbu ushobore kugwira kandi ushobore no gukingira. Twari dufise urutonde turiko turakoresha ku myaka w'2006 ubu twaba turi mu mwaka w'2025 umva ko haciye hafi imyaka 20. Bashobora gushika bivanye n'ibihe tuba turimwo ugasanga umwanya wo kuvuga ati dushire ku gihe ibyo dufise ako kanya katabonetse mugabo biri mu vyatumye uwo mugambi kabi mu gihe yegera ubushikiranganji dusanga kiri mu vyihutirwa twokorera. Mwabonye ko twavyerekanye uno munsi umwaka w'2025 mugabo igikorwa cyatanguye haraciye hafi imyaka 3-5 mbara ugiye kuraba sibivuga ubwati kiragira ngo nico umwanya mutoya kirategurwa hama hakabamwo ibindi bikorwa imbere. Hama mwumvise ko uwo mu expert yabajava muri kabi yavuze ko urundi rutonde utekanije uzoshoboneka mwaka w'2030 bisigura ko kuva ngaha tuvuye ngaha naho hari ibindi bikorwa bigiye gukora kuko direction ibijejwe ikitangura gukora ibindi bikorwa kugira hazagera ico gihe urundi rutonde rwabonetse. Umva ni igikorwa cyo ku munsi bisaba ko nk'ibyo byarabaye muri iyo minsi heze hama ugasanga byaratumye habaye bitagenda neza ibyo cyo bituma dushobora gukosora ibyo bigiye kuza nkuko mwari muvuze ati icoba carononekaye kubera urwo rutonde birashobora gushika bivanye nk'abo bantu baba bashora ibiterwa njabukamazi canke bashorera hanze ushobora gusanga hari ibyo bashobora kuba barateguye bari mu Burundi hama bakabitegura batari bazi ko aho bagomba kwijana bitemewe ugasanga ibyo bari bajanye babibanki mugabo nk'uko mwama mubizi iminsi yose twama tubahamagarira imbere y'uko bategura icyo ari cyo cyose kwitura ubushikiranganji aho baba baherereye kugira bumve ko atampanuro canke indinganizo ibihari ishobora kubakompanya mu byo baba bariko barategura.
aricyo gituma cangira ko mpamagara abantu bose baba bariko barategura ibintu byo gushorera hanze tubivuye mu burimyi imbere yuko batangura uwo mugambi ko bo kwitura amaserivisi atandukanye y'ubushikiranganje kugira abanze bamenye amategeko ashobora kubagenga aho bagomba kuzoshore kugira ubushikiranganje bushobore kubakurikirana kubaba hafi mu gutegura ibyo bintu. Hega niho ubushikiranganje bw'abaserukiye niho turi hama ku bajya babihawe n'abasanzwe bakurikirana umunsi ku munsi ibiza haba mu barimyi canke ku mipaka. Haga rero babahaye igikoresho bazoza barakoresha ku munsi bivanye n'igihe tugezemo. Vuga rero ugiye kuraba mu ntuze ya ico kizobamarira hanini nuko kuri rwa rutonde bahora bafise rwo gushika mu mwaka w'2026 ubu hace hiyongera ku ibindi amare mugihe bazo bariko barakurikirana imirima haba kubagomba bariko barakorera ku biterwa byo dufungura ibiterwa mbumbarugo ariko bariko barakora ku biterwa njabukamazi bazo bafise urutonde rw'ibiterwa canke rw'ubukoko canke izindi ndwara bashaka kuza bararaba ko zizoba ziri mu murima. Ari navyo rero bica bifasha nko mugihe babonye ko ari ikintu gishasha baca bavugana na hagati yabo biva n'urere burimo batandukanye hama ari nka hamwe hashobora kuboneka umuti byihuta hashobora kuboneka hakiri kare. Naco gituma mwumvise ko umuyobozi abijejwe yagerageje kuvuga ati uru rutonde ruzodufasha mu gukurikirana ku munsi ingene imirima yifashe hama tukamenya n'impanuro duha abarimyi hamwe ni iyo mpanuro rero no ushobora kuvuga ati ni umuti canke ingene umurima wawe ushobora kuwukurikirana ku munsi.